Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose ku isi yose nzima. Icyubahiro kibandanye guhabwa Imana ituzigama ku munsi. Imana itugirira neza, Imana twitayeho, Imana turwanire intambara zitandukanye. Nayo mpamvu turi ngaha dushima dukenguruka kugira neza kwayo. Dusubiye kunezerezwa na kano kanya kugira ngo tubandanye tuganira namwe kubyerekeye ijambo ry'Imana. Niryo ritubeshejeho aho uri hose nawe wumve wo rikunda kandi wumve wo riha ikibanza kinini mu buzima bwawe. Turacyari kumwe na Pasiteri Mugisha adukunda namwe bakunda, twaba dufata akanya tunezerwa no gusangira ijambo ry'Imana ko bukeye ko bwije, kuko niryo ritubeshejeho. Imana ikugiriye neza kandi Imana ikwiteho kandi Imana ikurose umwanya wo kumviriza ino video. Wewe ugiriwe amahirwe kagushikira, ni yawe nanje ni yanje. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Sashime cyane ishengero ry'Imana. Nanje nkuko ni Pastor Mugisha. Abanezerewe kandi no kubana namwe mu kino gitondo gadusangira ijambo ry'Imana. Turi bigeze rya 18 kwezi kwa gatatu umwaka 2026, umunsi mwiza Imana yaduhaye igitondo ciza. Turani Bujumbura mu Burundi, turabona hari akazuba keza, kayaga keza. Rero nk'uko umukozi w'Imana bivuze, reka tugende gusangira ijambo ry'Imana usanga muri Samuel wa mbere igice cya mbere mu 5 gushitsa muri 6. Samuel wa mbere igice cya mbere mu 5 gushitsa muri 6 haravuga ati, ariko Hana yamuha umutigiri ungana n'iyabo kabiri kuko yamukunda, ariko Uhoraho yari yaramuzivye inda, kandi mukeba we yama amushinyagurira akamutera intuntu, kuko Uhoraho yamuzivye inda. Haleluya, imashime cyane. Ijambo ry'Imana tugiye muri iyo gitondo yatubwira riti, munda y'umugore w'ingumba. Munda y'umugore w'ingumba. Rero muri data ubugumba muri Bibiliya novuga nicerekana ikintu cy'ububabare, iby'isoni, gutakaza ibyizigiro. Rero turavye kenshi rimwe na rimwe mu miryango na cyane ini wacu mu bihugu byo muri Afrika, iyo utavyaye mu rugo benshi barakwinuba, barakwibagira, baraguta, baguma bagutukagura. Rero muri kino gisomwa hano turabona ko Imana yagendeye umugore w'ingumba, kandi iyo nda y'uwo mugore w'ingumba Imana ihahindura ikibanza cy'igitangaza. Haleluya, imashime cyane. Uyu munsi nawe ushobora gusanga abantu baragutaye bagati wenda tuzovamo, wowe genda uyu ntacyo azomara, ariko Imana ikaguhindura umuntu adasanzwe. Ijya nda y'uwo mugore yitwa Hana, abantu barayiraba bakabati ijya ni kumenya nacyo tuzovamo. Mugabo muri ijyanda ya wa mugore bariko rakembera ntuhavuye umukozi w'Imana asanzwe. Haleluya. Muri data umugore w'ingumba cyerekana ibihe bidasanzwe ubu uri kuracamo, inzozi zisa n'uko zapfuye, ubuzima umenga nta na kimwe bumaze. Rero ariko muri iyo nda cyangwa ubwo buzima uri kuracamo, muri izo ngwara uri kuracamo, Imana ikabihindura. Mbere ndashobora kubwira muri kino gitondo, ntuzose nk'isengesho mu Mana kuraho ikigeragezo cy'igikira. Ahubwo uzavuga ati, Mana ubane nanje muri kino kigeragezo, ubane nanje muri ubuzima, ubane nanje muri urugendo. Kugira ngo Imana ivuga riti, nawe uzoca mu kiyaga cy'igitucufu ntuzuge inshuti yanjye ndi kumwe nawe, nawe uzoca mu mazi uzoba ndi kumwe nawe. Rero Imana muri amazi aturengera imaze kumwe nawe, muri bya bibazo biturengera imaze kumwe nawe, kuko ni control situation. Bijya bisiya situation zidasanzwe mbi Imana yazihindura. Uzorabura urubuto bwira gwere rubanza kubora, Imana ikaruhindura, umaze kubora Imana ikaruhindura rukavamo igiterwa kimeze neza. Ingumba ya Hana, inda ya Hana y'ubugumba, Imana yarahahinduye yagira ikibanza cy'igitangaza. Muri yanda y'umuntu w'ingumba Imana ishiramo igitangaza. Umuvugishwa nayo
Haleluya. Turabona Hana, turabona Sara. Murade Sara nyine amaze imyaka myinshi, Sara yari mu Aburahamu, yamaze imyaka myinshi atabyara, ariko muri yanda yiwe Imana itereka mu mwana havamo Isaka. Turabona Elizabeth ariwe nyina wa Yohana Umubatizi, nawe mu butamakazi bwiwe ntiyagiye gutwara inda, maze abyara Yohana Umubatizi. Rero mbone data, ubugumba ntibisigura ko Imana yakwibagiye. Hana yababaye imyaka myinshi cyane, ariko Imana yamuse ku mugambi. Imana ifite umugambi udasanzwe kuri Hana, kuko nawe uyu munsi mbone data, Imana yamuse ku mugambi. Ntacyo bitwaye ibihe uri kuracamo, ibihe usanga ku mwana w'umuntu bibabaje, ku ngumba mbone data nibe bibabaje. Uravye ingo uyu munsi ziri mu bugumba batabyara, usanga ngo ari igihe usanga baguma bajyagagurana, nta munezero usanga uri mu rugo. Ariko icyo tomenya nuko hari icyo Imana igomba gukora muri ibyo bintu byanyu muri ko muracamo. Imana ishimwe cyane. Muri Samuel wa mbere 10, Samuel wa mbere 1:10, Bibiliya tubwira yuko maze Hana asengura wafise nunu arira cyane. Haleluya. Hana naho yafise ico kiza cy'ubugumba ntiyahagaritse gusenga. Mbone data nawe ngwano kuracamo ibibazo kuracamo, haba mu gihugu, haba mu muryango, haba mu rushengero, haba mu butenezo bwawe, eka mu kintu cyose kuracamo, ntiwagarike gusenga ni kubera utabonye ubiki. Mu bugumba bwiwe Hana ntiyahagaritse kugenda mu ngoro y'Imana, yabana nje agenda gusenga, yabana nje asenga Imana, kuko yizera ati nta wundi azomwiza kino cyago cy'ubugumba atari Imana. Mbone data, guteba kw'Imana kukwishura ntibisigura yuko Imana yakwihakanisha nk'itakuzi. Oya, rimwe na rimwe Imana usanga igategura ikintu kidasanzwe muri ico kibanza cyawe. Kijya kibanza ubona yuko umengo ni urutare rukomeye atamazi yovamo, hajya nyene Imana nikora igitangaza. Mwibuke ingene Imana yatumye amazi ava mu rutare igihe cy'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa. Sara yarindiriye mu busaza bwiwe imbere yuko avyara Isaka. Icya kabiri tugiye kubona rero, amasengesho arugurura iyo nda y'ubugumba. Amasengesho arugurura iyo nda y'ubugumba. Hana ntiyahagaritse, nk'uko tubibonye muri Samuel wa mbere 1:10, hatubwiye hati maze Hana asenguraho afise intuntu arira cyane. Hana yabananje asenga ntari mu kibazo muri data. Hana ntiyahagaritse, yabananje agenda kuririra Imana, yagumye atakambira Imana. Nk'uko tubona muri Samuel wa mbere 1:20, Bibiliya tubwira iti uyu mwana niwe nasaba kandi Uhoraho yampaye ico nasabye. Hana musabye. Haleluya. Hana abananje asenga asaba ati Imana mpezagize umwana w'umuhungu nanjye nzomuha gukorere. Haleluya. Hana mu bibazo ariko aracamo, nyaravyo Penina yaguma musuzugura, nyaravyo ibibazo ariko aracamo, Hana abananje agenda mu ngoro y'Imana gusenga. Kuko ari abantu benshi umunsi bareka byo gusenga Imana ngo nta muzi ufise, ngo nta birato ufise, ngo sinariye, urumva kuko ibibazo ariko aracamo agaca yigumira muri Imana yazinde niko aracamo. Mbere data, ivyo uri kuracamo ahubwo genda uvyereke Imana mu ngoro y'Imana, usenga Imana. Ntuhagarare gusenga Imana ngo nuko uri kuraca mu bibazo bidasanzwe, kuko umuntu azoguhinyishu s'abantu, ni Imana yacu. Elukana ntiyashobora guhinyishu Hana. Yari umugabo bari nk'umugabo n'umugore, umugabo byari byaranse ko babyara, kuko Imana niyo yarazivye Hana. Hari igihe Imana muri data yemerera amasituwasiyo akadushikako kugira n'Imana irabe ingene tuyikomporte, ingene tuyigenza. Hana niyemerera ubugumba bwiwe kumuhagarika gusenga. Ko ari benshi umunsi bahagarika gukorera Imana ngo ni kubera ibibazo,
udashonje n'abana ko nshonje urumva ngo nta mafaranga nta birato ufise nta mpuzu ufise. Yona yasengeye mu nda y'urufi. Yona yasengeye mu nda y'urufi. Hariya nta vy'ibirato, hariya nta vy'impuzu, nta n'umwe yamubona. Arasenga maze Imana mu isengesho ryiwe, maze Imana imukura muri ya nda y'urufi. Bene data, nta ikintu na kimwe, nta situation n'imwe yoguhagarika gusenga Imana. Kuko Satani nafatira abantu arataka kwereka turashonje nta mpuzu ufise nta birato ufise, urumva ngo ngiye barantwenga naco. Hana yagenda kandi bamutwenga Penina bamutwenga mushiraguriza, mugabo hana banagenda gusenga ingoro y'Imana. Nage situation ni muwemerera kwibagarika. Mwana data gusenga bituma ubushobozi bw'Imana buza, kandi Imana irumva amasengesho yacu. Gusenga ari kuganira n'Imana. Abantu benshi basenga amasengesho yo kwidodombera Imana. Oya, ira kwidodombera Imana. Ko Imana nta kosa Imana rimwe ikora. Turavye ingene Imana niyo yamuzi vyana, vuga ati Imana niyo yarabikoze. Imana yabikoze ku mugambi wayo. Imana igira ikintu bizi. Irazi ico yagomba gukora. Rero Imana igitangaza cawe kirashobora kuza niwaguma uri masengesho utabihagarika. Hana nihagaritse yabana ngegenda natabona inishu gushika nabamubwire ngo yaborewe umukozi w'Imana, umugore w'Imana ngati wa mugore we nta soni no kuborerwa muri kino gitondo. Mugana bwati sinaborewe ni ntuntu. Hana ntiyari yaborewe. Iyumvire umukozi w'Imana aza amubwira ngo yaborewe. Benshi umunsi ajya mu ngoro y'Imana bamuravye akanya gatoyi banavye igitsura ntibandamukije bamvutse ntibampaye ibintu binini agaca biheba agaca bivamo. Oyo ni Satani ariko yagutera. Ntuhagarare. Satani akoresha Penina aramushinyaguriza yinjya no muri Heri aturi imborerwa. Mugabo Hana yagumye banaja mu ngoro y'Imana. Ibashime cyane. Niwamere ikintu na kimwe kugarika kuja mu ngoro y'Imana. Niwamere ikintu na kimwe kugarika gukorera Imana. Situation zose Imana yazizi. Ibyo yukwacamo byose Imana irabizi. Mwene data, ikigira gatatu, Imana irakoresha kijya kibanza cy'ubugumba bwawe kugira itegure kazoza kawe. Uyu munsi Hana tumwita nyina w'umukozi w'Imana Samweli. Haleluya. Umwe bavuga ko ari ngumba. Sara mwavuga ko ari ngumba yakengerewe, ariko uyu munsi yitwa inakuruza w'amahanga. Haleluya. Elizabeth yabyaye umukozi w'Imana Yohana Umubatizi. Hana avyara umuvugishwa w'Imana Samweli. Muzi bitangaza bikomeye Samweli yakoze. Ibintu bikomakomeye Imana Samweli yamukoresheje. Uwo yavyawe n'ingumba. Iyo acika intege akabivamo, uyu munsi n'izina ryiwe nitwa turivuga ngaha. Nibarizi mu bindi bintu by'abantu bacitse intege. Mugabo kuko atacitse intege n'ishusho nziza natwe uyu munsi tubera akarorero natwe tukagenda dutera imbere. Nitwemere na kimwe kuducina intege bene data. Abarongozi benshi umunsi tuzi muri Bibiliya bavuye mu nda z'abari ngumba. Muramuzi Samweli twamuvuze, muramuzi Samweli yavuye mu nda ya Hana. Isaka yavuye mu nda ya Sara. Yohana Umubatizi yavuye mu nda ya Elizabeth. Ico ni kintu conye cyo dutera intege uyu munsi, yuko nuko uyu munsi nawe ico uri cyose n'abantu gukengera. Wowe ni wikengere mwene data, ubone yuko hari ikintu cyiza Imana igutegurira gitandukanye by'abana bakwifuriza nk'aba Penina. Ba Penina mu nzira zawe Satani ko mashiraho mugo babwira uti hagarara. Muramuzi umukozi w'Imana yitwa Elisa. Elisa
nawe nyene yaciye muri ico kibazo, aho Eliya yari agiye kugenda mu nzira, ategerwa n'abantu bamubwira ngo mbega murazi yuko shobuja ngo agiye kugenda. Elisa aravuga ati ndabizi, nimuceceke. Elisa ariko abacika intege ati gahunda databuja ugiye kugenda n'ibiki, agaca yisubirira inyuma. Mugabo Elisa arabandanya. Uyu munsi ni umuvugisho adasanzwe tuzi. Kubera iki? Ntiyemere ko hari ikintu kimwe kimuhagarika. Mwene data, kijya ubona umengo ni gito cyangwa nta kamaro gifise uyu munsi, kirashobora kuvamo ikintu gikomeye ejo. Uyu munsi mwene data turi kumwe ngaha mubona, tuye twatangiye kumenyana iyi YouTube live yiwe atarayironka. Ndamubona nk'umuntu asanzwe akora ibintu asanzwe, mugabo uyu munsi ko yemeye Imana yamukoresha. Uyu munsi ibikorwa ariko arakora bibonekana ku isi yose. Uyu munsi igihe muriko murumva tubonekana ku isi yose kubera uyu muntu mubona ngaha yitwa niyo rugira Gideon. Yemeye Imana ikamukoresha akihangana. Uyu munsi ni umuntu adasanzwe kubwo kwihangana yagize. Iyo abiheba akabivamo byo gupostinga, ni umuriga adasanzwe mubona ngaha. Abashaka indirimbo ze kugenda mwandike niyo rugira Gideon songs, murabibona kuri YouTube, murazibona indirimbo yagize. Uyu munsi ni kubwiwe tutabonekana. Samuel tumuzi ku bwa Hana, Isaka tumuzi ku bwa Sara, Yohana tumuzi ku bwa Elizabeth. N'abantu bemeye Imana yabakoresha. Uyu munsi tukabona bariko bakora ibintu bikomakomeye gose. Uyu munsi n'uyu ndazi baje mukoresha ibirengeye ibi, kandi ngo namusengera Imana neza. Mwene data, icyo tumenya nuko Imana itugira neza. Imana ishoboye gutuma icari ingumbu uyu munsi kiba ikintu kidasanzwe. Bibiliya tubwira muri Yesaya 54 umurongo wa mbere. Yesaya 54 umurongo wa mbere haravuga gutya: ririmba mugore w'ingumba utigeze kuvyara, turi kuririmba usemerere wowe utigeze kuramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi kuruta abana bufise umugabo, ni jewe Uhoraho mbivuze. Haleluya. Ubutumwa bw'abagore umunsi n'ubwa mwene data, ubutumwa bw'umugore w'ingumba ni ubutumwa budusubiza ivyizigiro uyu munsi. Igihe abantu bavuga yuko ata kintu na kimwe uzovamo, ariko Imana ivuga ati raba ico nzokora muri we. Haleluya. Peni nabona ko Hana ataco azovamo, Imana ikavuga iti uyo nyene niwe azovamo ikintu gikomeye cyane. Muri yo ndanire mukengera niwe azova Samueli. Ijyanderi yarugawe, yarazibwe ubwa mbere, yabaye ndavuye mu bitangaza bidasanzwe, umuvugishwa w'Imana. Rero mwene data, Imana ashobora kwibuka bibagiwe, kandi Imana ashobora kugura imiryango yugawe. Imana ishobora kuzana ubuzima hadi umenga nta buzima muhari. Kuko Luka 1:3 baratwibutsa ati nagidashobokera Imana. Kuba umwana bidashoboka, ariko nagidashobokera Imana. Inda y'ingumba harashobora kuvamo ibintu bikomeye cyane. Nari Imana neza cyane muri icyo gitondo, iyo jambo ryo gukoremesha nagomba kukubwira muri kino gitondo, ureme mwene data, ntacyo bitaye icuri, Imana yakubona kandi izobwira neza. Imana yahezegere rwose. Murakoze cyane. Imbere ya byose tubanje gushimira Imana idushoboza, kuko twebwe ntacyo dushika ko atari Imana itugejejeko. Tubanje gushimira icyubahiro cyose kibandanye guhabwa Imana ibidukorera, kuko no kuba dukora ibi by'amarayi si kubwacu, ni kubw'Imana. Nayo mpamvu icyubahiro cyose kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Hama
icyo nkuye mwana majambo y'Imana ni iki? Gusenga n'urufunguzo rwugurura byose. Ibyo ukeneye byose urufunguzo rubyugurura ni gusenga Imana. Nawe usenge Imana uri mu bibazo bitandukanye, kuko hano mwino si turi mu bibazo bitandukanye byinshi cyane, ariko umenye urufunguzo rwugurura byose. Urufunguzo rwugurura ukaronka imigisha n'amasengesho. Urufunguzo rukugururira kugira ngo ibibazo wari urimo biherengetere no gusenga Imana. Usenge Imana uko bukeye uko bwije, aho uri hose wamwitakambira uyereka ibyo ukeneye, nayo izo kubera inyishu. Icyubahiro kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Ndumva ngo turangiriza n'isengesho, kuko nibwo rufunguzo rwugurura byose. Nawe aho uri ngaho wizere Imana ko ari ishoboye byose, icyo ukeneye ukiyereke, irakubera inyinshi muri byose. Turamuha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo turagushima Imana kubw'ubuntu bwawe watugiriye kuba turi bazima. Mwami waje muri gato tukikama muhora wa Yesu mwese atakaje ibyizigiro nk'uko Hana yatakaje ibyizigiro. Mwami Yesu Kristo mwino si ari ibintu byinshi bidutesha ibyizigiro, ariko Mwami Yesu Kristo bibiri ijambo ryawe ritwetse yuko nitwakwizera Mana ntidutacika intege, Mana igitangazo kibona Mana. Hana suko yarakomeye ariko nuko yakwizeye Imana yacu. Shitatu Imana kandi gerageza uyu munsi yitwa nyina wa Samweli. Niba barasenga Imana mu mwese kwacu muri ibibazo bitandukanye. Imana mubere gishobora bijunisi. Imana hembura ihanga ryawe. Hembura abasabye Mwami Yesu Kristo. Ndashima Imana kano kandi baduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana n'umuhamura bijunisi kano kandi batugire Imana. Suko twatubiri papa ariko n'ubuntu bwa Imana. Chito Mwami Yesu Kristo ndagushimye kuri Imana tugira neza. Imana tugwana Mana ndasenga Imana mwese mvuze no jambo. Ndio Mwami Yesu Kristo igiye kamaro kuri we. Imana wari bijunisi nituransfer ku bana ariko mwese agira bishibuzo ko muri bijunisi. Ishimo byose nicyo Imana ibyawe. Mu izina rya Mwami Yesu Kristo mucunguzi. Tuzajye tubyizeye. Amen. Mugire ibihe byiza. Imana neza cyane. Amen.